kibanza aha turi ni kuri miki nkuko muri ko murayibona imbere yanyu turi kumwe na president wa igicapo cy'igiteramo cyo ku munsi w'ejo hano nyene turi maze ndabashimire mwese banyakubahwa abamenyesha makuru muri hano namwe banyakubahwa baririmbyi bahinga dusana muri kino gihugu cy'u Burundi mumfashe kandi mwebwe muri ngaha twakira umushitsi social mora tumwakirana amashineshi tumukomera amashi karibu. Hanyuma rero nkuko mwabivuze Dikobu twaratunganije ihiganwa twese Dikobu Music Award 2022 aho ari higanwa ryahiganisha abaririmbyi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma washoboye gutahukana agashimwe akaba ari Dom Bright akaba ari ngaha intumbero y'ico giteramo rero turiko turategura uno munsi nkuko twabitegekanije kandi biri mu mugambi twihaye wo gushigikira no guteza imbere umuziki ndundi. Twatunganije ihiganwa kugira ngo dushireho ikiraro gihuza abaririmbyi bari mu Burundi n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisigura ko dushaka ko abaririmbyi dufise ngaha mu Burundi babikora neza, bavyifatamo neza, babica bigacika, tukagomba ko umuziki wabo udaherera ngaha gusa. Tukifuza ko ubu umuziki w'akarere, umuziki kandi ushobora kuba umuziki uteza imbere igihugu ukabateza nabo nyene imbere. Ndabizi basanze babikora, bamwe mbere barateye imbere biciye mu muziki, ariko hari abandi batarashika ku ntambwe bifuza. Nkuko mubizi rero ngo kwa nyokorome uhashikanwa bavuga ngo uhashikanwa na nyokwanyu. Nico gituma tuvuga tuti Dikobu turashoboye natwe kuzana abaririmbyi bari hano muri kino gihugu kugira ngo umwuga wabo bawubandanirize mu makungu. Bisigura ngo tugomba gushiraho ico kiraro. Ni nayo mpamvu rero twazanye Dom Bright wundi vyagoye ariko bari ngaha ejo ni Nziza Desire kaba yagize wa kabiri ariko ntazo bari ngaha ejo bivuye ku mvo yagize imvo zitamuvuyeko. Nibaza ko rero intumbero yacu ari uko Dom Bright nk'umuririmbyi afise inyenyeri tubona ko ashobora kugera kure cyane aza agahura n'abandi baririmbyi. Hanyuma abaririmbyi Burundi nabo tukagomba ko nabo bahura nabo muri Amerika. Mwabibonye kandi kako turi kumwe na Social Mura avuye mu Rwanda, hariho n'abandi bari ko bavuye muri Tanzania, ariko kubera ko twateguye ibintu mu mwanya muto cyane ntivyakunze ko bari ngaha. Nico gituma rero twateguye kino giteramo. Abaririmbyi rero bagiye hamwe bakamenyana, bagashira inguvu hamwe, barashobora bo nyene gutera imbere, bakiteza imbere, bagateza imbere imiryango, bagateza imbere igihugu. Rero turazi neza umuziki akamaro kawo haba muri Amerika, turazi ingene abanyamahanga baha agaciro umuziki, na cyane cyane ko nta muntu n'umwe adakunda umuziki. Udakunda umuziki w'abartiste ukunda uw'Imana. Wose no muziki. Ahantu hose haba mu isoko haba mu kabare nta numwe atumviriza umuziki. Namwe bw'abajournaliste murabizi muri ko mugira ibiganiro ntimwomara umwanya munini muvuga nta n'ubumviriza, ariko mushizemo twatuziki bigenda neza. Niyo ntumbero yatumye tubikora uko. Iki giteramo rero turiko turategura kizobejo kizotwereka neza ni bande twokorana by'ukuri, ni bande twoshiramwe inguvu kurusha abandi, ni bande twofashanya kugira ngo mu mwaka uza ibibereye ngaha aye kuri miki bize bibere muri Etazini. Hanyuma murazi yuko turi muri East Africa, tukifuza yuko abaririmbyi bacu basohoka cyane. Sinzi ko mukurikirana mu karere murabona yuko abaririmbyi bakomeye bama bariko baragenda buri mwanya igihugu ku kindi. Natwe rero turazi ko ivyo bishoboka kandi turazi ko dushobora kubishikako. Nico gituma twavuze tuti reka dutunganye kino giteramo. Intumbero yindi rero sivyo gusa, ni Diaspora Homecoming 2022, bisigura ko ari first edition
tuzoguma tubigira buri mwaka nk'uko dufise Dikobu event izokwamiba buri mwaka. Rero no mwaka uza tuzokora ibintu nk'ibi. Rero ni rya mbere tubikoze, tukifuza ko bizogenda neza kandi turizigiye ko tuzoshika kure. Iyindi ntumbero ya Diaspora Homecoming no kwigina itahuka canke igaruka ry'abarundi ba mu mahanga. Kuko iyo tuje nka Dom Bright sinzi igiherukira ngaha n'abandi twazanye murabona yuko abantu benshi baba bipfuza kuza muri kino gihugu, ariko rero twebwe tugomba korosha no kubacira inzira kugira ngo baze bisanga basangira n'abandi. Iki giteramo rero kizoba kirimwo abarundi baba hano mu Burundi n'aba mu mahanga, bisigura ngo nakaryo keza ko gusangira. Tugomba kubahuza rero biciye mu muziki ndundi kandi birashoboka. Tugomba kwagura akarere, nico gituma twatumiye social muri ngaha. Tugomba yuko habaho network kuko turamaze kumenya akamaro k'ivyo bintu byose. Ikindi Dikobu munazi ko twateguye Miss Burundi USA 2022. Abo bigeme nta numwe ari ngaha muri iyi ndwi canke azoba ari ngaha muri iyi minsi, biturutse ko batsindiye amahiganwa, ariko hariho impapuro zimwe zisabwa z'ingenzi batari bafise, byatwaye umwanya munini kugira ngo bazironke. Ariko turibaza yuko imbere yuko barangiza manda yabo bazoba baje ngaha ari mu kwa 12, ariko imbere yuko barangiza zo bari hano. Rero nagomba ndabashimire mwebwe mwese ingene mudushigikira Dikobu, mpereye kuri nyakubahwa Perezida wa Diaspora. Aravyifatamo neza cyane, yaraduherekeje muri byinshi, yaradushigikiye nka Dikobu, kanatsinda nico twamutoreye. Twebwe rero nka Dikobu tukaba tubona yuko avyifatamo neza kandi akora akazi kiwe neza, kuko nta munsi twamuhamagaye ntatwitabe, nta munsi twamutumiye ngo areke kuza. Nshimiye rero indongozi z'u Burundi hano ingene nabo batwakiriye, ingene kandi batwakiriye abashitsi, n'ingene baguma bazifatamo neza kugira ngo uteze imbere igihugu. Ejo rero nibaza ko isango ryageze, ndabona abaririmbyi bashajije, benshi nahora ndabumva indirimbo zabo gusa sinari bwabo n'amasomo yandi, mugana ryo ndi kumwe n'abaririmbyi bariko bari hagateka, abaririmbyi bariko barakora neza. Hari abandi baririmbyi rero mushobora kuvuga muti none kubera iki mwahisemwe barya kugira ntimuze kukimbaza. Twebwe nta gatumba tugira, turakuha idiri hama tukumva ko iyo diri ari sawa hama tukajana, koko iyo uzi ico ushaka uramenya ingene ukora. Twebwe rero twakoranye nabo tubona ko batwumva kandi badutahura. Hari nabo twasaba ubufasha ntibatwumva neza, ariko kubera ryari rya mbere byari byumvikana ntibari batuzi, ariko twibaza ko ukurikira bizogenda neza. Nshimire abaririmbyi bose bari mu iki giteramo bemeye kudufasha kudushigikira bakaduha support. Nshimire namwe ama radio mwadufashije no muri ko muradufasha kumenyekanisha iyi nkuru kugira ngo uzosibejo ntaze yitwaze ngo bahamagaye aba diaspora gusa. N'abarundi bose nta numwe twakumiriye keretse ushatse kwikumira. Imana ibahezagire rero. Atumira abantu ku munsi w'ejo gusidukana niyo nka kugira ngo kino giteramo ishobore kugenda neza. Mwafashe kano kanya mukaza kutwumviriza, nongera ndabatuma mugende mubwire abandi batashoboje gushika ngaha kugira ngo ejo aho bukera tuze twuzuze hano. Izo baramateka kuri wewe, kuri jewe, Umurundi wese ahari hose. No kubatumira mu giteramo cejo bizoba bimeze neza cyane, uzosiba ntaza tubaze, murahawe ikaze mwese. Ejo izoba igiteramo ca mbere cyo muri sama ko abantu ejo boza muri benshi nkanje, mfata yuko ariyo concert ya mbere nzoba nkoze Bujumbura. Muri icyo gihe nzorimba nkubwiye gufejo kubera anniversaire yanje ni dimanche. Nishimiye kuza mu Burundi cyane, by'umwihariko none nakiriwe neza cyane, naje niteguye igitaramo bihagije kuko nakimenye mu minsi ishize iminsi kabisa. So ndizera ko abantu bose baje muri conference bagenda bakabwira abantu ko ejo bizaba biryoshye cyane. So ikindi kizaba ndi kumwe n'abafana, abahanzi ngewe ndi umufana wabo cyane, umpereye ibumoso bwanjye Big Fizzo. Hanyuma kujana covid nivyo, twebwe
umwe wese afise igihugu aja avamwo. Murazi ko covid ibihugu byose bifata uko indinganizo bashaka niko babitunganya. Mugabo twebwe turafise imwe turiko turabitegura. Yego maske turashobora kuzitanga kuri abo bose bizoba bikenewe ko bazishiraho, ariko ntidushobora gukora ibinyuranye n'indinganizo y'igihugu. Bisigura ngo rero tuzokora uko bisanzwe bikorwa muri kino gihugu. Nta bishasha tuzana hano uretse indinganizo zihasanzwe. Mugabo nkuko mubizi biri muri recommandation twese badusaba gukoresha ubwo bufukamunwa mu gihe turenga umwe canke babiri. Ni vyiza rero ko waba bishobora gukora uko. Hanyuma kuri waje ngene bazoriha amatike muzoyagurira ku muryango no kuzana amahera makashi. Ni mpanda guhe bazoguha itiko cy'umuha amuci urengana sivyo none kuko yaramuje ngo none ngo na media nibaza ko ivyo nabivuze kare. Aba journaliste twasinyere turabitunganya. Rero amatike twashimye kubikora muri burya buryo ikintu cyose kigira imvo mugasinga ko tubigira ngaha ko muri mwaka uza tuzohindura. Twashimye kubigira uko mama